DFTV tunda juhudi. Mark Zuckerberg iyo benshi bumvise iryo zina bumva Facebook, kimwe mu kintu gihuriweko n'amamiliyoni y'abantu ngaha ku isi. Zari tariki 13 ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1846, bimwe mu bitaro vy'i Londres mu mugwa mukuru w'Ubwongereza niho havuka William McGregory, yabaye icamamare cyane mu mupira w'Abongereza. Uretse kuba yari perezida gusa wa Aston Villa, yanayoboye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza FA mu myaka y'igihumbi 1892. William McGregory akaba ariwe fondateur wa Football League, benshi n'umunsi tuzi nka Premier League, hari mu mwaka w'igihumbi 1888. Iyi ni DFTV 257 ni The Magazine, mukaba muri kumwe nanje Maulidi Toy. Nkabanda gusaba kubandanya ukora subscribe kugira ngo uzurabo wa mbere mu kuronka ibiganiro byo kuri DFTV 257. Football League inyuma y'ivuka ry'imigwi myinshi mu mwaka w'igihumbi 1892 harimo nka za Liverpool, niho batangura system y'amadivision, nuko gushiraho first division champion na second division champion. Barakinye gushika mu mwaka w'igihumbi 1915. Intambara ya mbere y'isi itanguye, championnat yarahagaze imyaka 4. Nuko mu mwaka w'igihumbi 1919 championnat yarasubira kubandanya, ariko yarasubiye gusubira guhagarara mu mwaka w'igihumbi 1936 gushika mu mwaka w'igihumbi 1946 bivuye ku ntambara ya kabiri y'isi. Football League cyangwa se Premier League nkuko benshi muyizi yarabandanyije kandi amatima arabandanya aba menshi. Nuko mu mwaka w'igihumbi 1992, inyuma yuko abantu bakurikirana Football League bari bamaze kuba benshi, ndetse n'amakampani atandukanye atangura gushira imitahe mu ma equipe yo mu Bwongereza, nuko baricara hamwe barahindura itunganya rya championnat First League. Nuko zahora ari timu 22 basubiza ku timu 20, hama n'izina rya First League bararihindura ikiba Premier League. Mu mwaka nyene w'igihumbi 1992, Manchester United itozwa n'umugabo Sir Alex Ferguson, ikaba ariyo yabaye ya mbere mu gutwara igikombe gishasha championnat yitwa Premier League. Arsenal mu mwaka w'igihumbi 2003 usaga umwaka w'igihumbi 2004 ikaba yatwaye champion idatsinzwe, nyuma yo gutsinda inkino 26 ikanganya inkino 12. Premier League yabaye mu mateka atandukanye, aho twabutsa nk'umukinyi yakinye inkino nyinshi cyane muri Premier League, Gareth Bale akinira imigwi nka Aston Villa, Manchester City, Everton n'izindi. Tukaba twabutsa kandi ko Alex Ferguson yabaye umumenyereza wa mbere yakoceje umugwi imyaka myinshi, imyaka isaga 22 yose. Alan Shearer umwataka akomeye cyane yakina muri timu nka za Newcastle, akaba ari umumeyer bitere kugeza no munsi championnat Premier League yagize. Ryan Giggs kuma assist y'162 akaba ari waza hejuru mu maze gutanga ama assist menshi Premier League. Umugwi wa Manchester United ukaba ari uzuwa bwa mbere mu gutahukana ibikombe vyinshi, kugeza no munsi mu 2020 ukaba ufite ibikombe bishika ku 20 byose, ukaba ukurikirwa na Liverpool n'ibikombe 19. Arsenal za mu kibanza ca gatatu n'ibikombe 13. Premier League akaba ari mu mateka twabateguriye ya Premier League. Ndaguhimiriza kubandanya ukora subscribe kuri DFTV 257 kugira ngo uzurabo wa mbere mu kuronka ibiganiro bica kuri DFTV 257. Kamwe kumwe nanje Maulidi Toy, murakoze. DFTV tunda juhudi.